mushikiranganje w'ubutungane, mushikiranganje w'ubugenduzi bw'ubutungane, jewe naraburanye banyakubahwa mburana n'umuntu yitwa Nzorubara Gervasi yarangiye aramperekeza. Twatanguye kuburana muri 2006, natanguye kuburana nkiri muto, none kugeza uyu munsi ndashaje no kumugara naramaze kumugara amaguru sinkigenda. Aho twahereye hose nta mucamanza n'umwe atamuzi, ndamutsinda muri sentare y'intango, ndamutsinda ranjana mu y'intari bubanza, ndamutsinda kugera hanjana muri sentare ntahinyuzwa abanyakuba, sinarinda hazi Bujumba. Nkeka ko muri benshi mudukurikirana muciye ku rubuga rwacu rwa YouTube inira nape Burundi ryashira hamwe ryanyu buri bashika ku nyota mu biganiro vyayo bitandukanye idasiba kubashikiriza. Kenshi turibanda kuri kahise kubona kazoza mu mwihwezo dukunda kugira, tukaraba ivyabayeho, ingaruka vyateye mu kibano no ku gihugu, isano ryavyo n'ibihari no munsi n'ingaruka vyozotera muri kazoza. Uno munsi rero nape Burundi Réveil national pour la promotion d'équité iza kugaruka ku majambo akomeye yashikirijwe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu gihe yabonanye n'abasanzwe bakora mu rwego rw'ubutungane, ahanegura cane ndetse akanagaragaza agashava afitiye abacamanza ku nyifata itabereye berekana mu gihe bariko batunganiza bene gihugu. Mu gihe guteramana n'umuvukanyi wanyu Deo Munezero ku bwa Renape Burundi, reka twumvirize amwe mu majambo umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuze, hama turabire hamwe icokorwa dufatiye kuri kahise ka hafi k'igihugu cacu ndetse n'ingaruka bishobora kuzana ku gihugu hamwe uwo murindi wobandanya ukuru no munsi. Kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira barizwa n'iki ubutungane. Mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki na cyane cyane uzirikana neza icyo ujejwe, uzirikana neza icyo ujejwe, ugaza usanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwene gihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, ico gihugu ni cyahere kandi kubera ubutungane. Ico gihugu citwa ngwiki. Kuva mu majambo ashikirijwe abatari bake barayakwiragije ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse bamwe baranagira ico yavuze ko cyo twakwita commentaire mu gifaransa. Turiko turihweza ivyo bamwe n'abandi bashikiriza, turabona neza ko discours ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atawe yatunguye cyane, kuko benshi bamaze kumenyera kwiberaho mu karenganyo, kuko atakibarenganura ketse ubushoboye kumushikira hejuru. Babeshe buhoro, kuko mu rugendo naherukamwe mu Burundi hari dosiye zitari nke nashoboye kumenya zafundikanijwe none no munsi bene zo babuza ayo bacira nayo bamira, abandi zikaba zigeze muri gasambura manza, ariko naho nyene icizere kikaba kiri kurushi ko bazotunganirizwa uko bibereye. Akaro ka hafi mu rubanza rwaciwe na Cour d'appel ya Ntahangwa rwanditse kuri numero SCA 358, uyu munsi rukaba rugeze muri gasambura manza ku numero RCC 31515 ku matata ajanye no guhanahana inzira igikungu. Ukeneye kumenya vyinshi iyo turondera kuri numero dukunda gutanga inyuma y'ikiganiro. Laurentine Kanyana ati abantu bagacura ubanza bafatanije n'ibisuma kuri partie ubuterere bene ubuterere nandi hariyo ubuterere nandi na Mutimbuzi na Kinama buterere Mutimbuzi hariyo umugwi w'abamarfeteur, umugwi w'abasuma bari bamatongo bari batukira kitu, hanyuma bagaca bakora iki, bagaca bagenda ati sentare formalisation dufasha ubusuma bwabahera kuri escrow bukabanaye no muri sentare, itongo ry'umuntu bagatwara, inzu y'umuntu bagatwara, umuntu bakentimida gahunga.
ati nguko uko sentare z'uno munsi zikora none twavuga ko ari akarenganyo gasanzwe kagamije amarongo nk'uko benshi bavyibaza cyo twakwita corruption muri nape Burundi ntabwo tubibona uko nko kimwe atari twebwe tutayibona neza abona ko ari akarenganyo gasanzwe nibo batabona neza mutigute bamwe bavuga ko nyine icubahiro ko ashobora kugirirwa nabi hamwe yofata ingingo zikarishe kuri abo bantu barenganya abandi nivyo vyoshoboka ariko vyoba bibi cane hamwe atobahana yihanukiriye no kwirukanwa mu kazi birimo ko burya nimba hariho inzego mbi cane zikarishe gusumba ugwembe gwitwa tatra ko igihugu adakwiye gutakaza ko control ategerezwa kwamiza kijisho mu rwego rw'ubutungane inyuma y'ubwo rwego aca haza urwego rwa gisirikare n'urwa gipolisi n'imikorere ya societe civile izo nizo nzego umukuru w'igihugu ategerezwa kwigengesera ko cane hari impamvu rero nape idomye ku rutoke izo nzego reka dusubire inyuma gato muri kahise atari kakure cane mu mateka y'u Burundi cane ku mugambwe CNDD-FDD burya la chute d'un pouvoir se prépare ugutemba kw'intwaro kurategurwa nabwo ivyo tubonesha amaso ari vyo bitubangamira uko turinze tubibona dushobora no kuvyikingira ibuye riserutse ntigice isuka anoma averti en vode inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010 harabaye ibintu vyinshi vyerekana neza ko ibihumbi 2015 hari hateguwe akantu kumutse ivyo twarabibonesheje amaso yacu tubibamwo bamwe turavyikeka tubura aho tubivugira ngo tugabishe inzego zirinde kugwa mu mutego abandi ntibigeze babibona kugeza naho bavyisanzemwo batavyiteguriye reka tuvuge duti imana yarakinze kuva 2012 gushika 2015 abene gihugu bayimaze bategurwa kwanka leta hene anti-gouvernementale biciye mu bikorwa vya organisation de la société civile parti politique mu masendika mu nzego z'amashure kameza kaminuza mu z'ubuvuzi tanto ngo greve kubera bourse yegere ku baganga abigisha masendika emama ngo habuze imishahara ngo imishahara yatevye ariko vyose vyari bifise aho bigamije kwerekana ko leta yananiwe gutunganiriza abayo gutyo ko nta mpamvu yo kuyizera mu 2015 créer le mécontentement du peuple ibukingene igenekerezo rya 2027 kwezi kwa gatatu 2012 société civile ihurikiye muco bise collectif contre la vie chère igizwe na Olcom Kosibu Kafob Abuko na sendika zitandukanye bahamagariye abene gihugu mu migumuko ngo yo kugwanya ubuzima buzimvye igenekerezo rya 8 z'ukwa gatatu 2014 umugambwe MSD waratunganije imigumuko inzego z'umutekano zirakubagurwa birongowe na Alexis Nduhije yaramutswe umugambwe igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu 2013 affaire ya Hassan Ruvakuki yarateje icuka mu gihugu ndetse no ku butegetsi mu kwezi kwa gatanu 2014 harabaye affaire bita Kibawondes kuri RPA yashira ku meza cane imbonera kure Pierre Claver Mbonimpa wo muri APRODH yamushikanye mu gasho igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu 2015 des chansons révolutionnaires zaciye zitunganywa nka Rekuriyo Ntama benshi murayibuka kwerekana abantu bapfungiye ubusa tizera yani contre le CNDD-FDD presse wacu mu numero yayo y'amajana 68 yo kuwa 25 ukwezi kwa kane yaremeje ko yishikikira bawonde sanga nivyo diabolisation des imbonerakure yo twokwita gucafuza izina imbonerakure bavuga yuko imbonerakure zimwe zaronka formation ikiri bawondesi presse wacu mwomenya ko ari Antoine Kaburahe atari kure cyane ya Puchmanke ya le 13 mai 2015 baravuze vya rukoti muri Rural hariho affaire y'abasore batatu bakomoka mu Butaliyano Lucia Pulici Origara Seti Benedetta Bojan bagandaguye igenekezo rya ndwi ukwezi kw'icenda 2014 mu Kamenge LPA Bobo Rugurika yaciye isimbira ku isunzo ry'inzu mu guhuvya amatohoza yerekana ko vyakozwe n'intwaro ya CNDD-FDD intwaro imushize akamaboko inyuma y'ukwezi kumwe gusa apfunze kuri iyo dossier yo kugerageza guhuvya amatohoza yaciye ari kugwa ivyo vyarashobotse kuko RPA Radio Publique Africaine yari yaramaze gutegura bene gihugu igihe kitari gito mu kwerekana ko yitayeho cyane ubuzima bwabo kaba vyanatumye abenshi baryohererwa irekugwa giye
wiwe. Sa Libération yarerekanye neza ko message anti-gouvernement CNDD-FDD batanga mu makuru yabo bacisha kuri RPA yari yamaze kubanyengetera, bakabona ko RPA ari gurukiza rwabo. Igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane 2015 byaraboroheye cyane guhamagarira bene gihugu mu migumuko kuko RPA yari isigaye yizewe cyane gusumva intwaro. Amatwa dusumira bivugira ko RPA ari une bombe qui va détruire le pouvoir CNDD-FDD. Demitire Kiramvu kuri radio RPA umviriza amwe mu proposition RPA yashize imbere igihe bari bagiye gutangura ibiganiro. Umuyobozi wacu heruka twarerekanye inzira zibiri umugambwe CNDD-FDD na Nkurunziza wayo babwirizwa guhitamwo mu kurongora igihugu, naho izo nzira zidasa ihangiro ni rimwe, kumira ku butegetsi nka kugira urugu hagumira ku mfizi. Inzira ya mbere yari yo gutwara neza bakagarukana ituze mu gihugu nkuko bari basabiririmba kiva mu ishamba. Inzira ya kabiri yari yo gutwaza umukazo, uwutimvye akemera kuwumuja, akemera bakamuhonyera ku kanu, ushaka kuba umushinga ntahe yanse kuwumuja nawe akomoka. Iyo Nkurunziza afata inzira ya mbere yo gutwara umutekano ntangera atawanje wangura, nta nkeka ko abarundi baba bari mu kamwemwe kuko amahoro ababogaboga, igihugu naco kaba kiri mu ihumure no mu iterambere rirama. Nkurunziza yahisemo gutwaza igitugu, none abarundi n'Uburundi bageze bwatemba. Ubaho ibintu bigeze kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, umugambwe CNDD-FDD n'umuvyonzi Nkurunziza ntibagishobora gusubira inyuma ngo barabe ingene bobogora ivyo badanganije. Bari muyabira naho bariko babandanya batera igere. N'ibiganiro abarundi n'amakungu bari biteze nk'urukiza, ngo uwo Nkurunziza n'abayoboke biwe babiravye utwiniyingi baravyanse. Ariko nkamwe uhoraho yahaye igitoki kikabyara kitagira umugabo, yokora igitangaza ivyo biganiro bikaba. Mwebwe mutavuga rumwe na leta ya Nkurunziza muzovyitaba, musabwe kutajebajeba, kudahunyiza nk'inkoko zagwaye agahweka, menenda ku rukumu. Kandi mugahunyiza intumwa za Nkurunziza zirabaca mu byahumye mu kayombekero, kumwe yatabagura igisirikare cy'igihugu cyari gihagaze neza, izuba riva agashinga iciwe c'inkorabara ntihagire n'ubice n'ikanda. Abarundi na bene urwego bakikangura akanyoni karuye. Petero Karaveri Mbonimpa intwari yamaganye vya Kiribawondesi, ari naho abagugunye ba Nkurunziza bigishijwe ububisha. Yabonye inkoko yaboneye ku mugezi, yagarukiye aho gotera izuba. Radio RPA yakoze amatohoza, mwarabonye umuyobozi wayo ibyamushikiye n'ibyashikiye radio ubwayo. Abamenyesha makuru bayikoramwo ubu barashwiragiye nk'imiswi y'inkoko. Musabe rero mwongere mukovye ko Nkurunziza atemba nka mwaka. Umugambwe wiwe nawo CNDD-FDD wahindutse igisama jojo gitema igatongora mu kuniga abarundi. Ushobora mbere no gukora karambare mu bigo byo mu karere, uharigwa ivomo utembare na sebuja. Ariko nkora mutima mwigi ingene hoshingwa intwaro mfata kibanza itagira mu Nkurunziza n'akazukiwe. Murabiri hamwe munashinge urutonde rw'ibyo yemeje kurangura, abaritwara n'igihe yomara imbere yo gutunganya amatora ahumuriza kandi ahurikiyemwo bose. Kubyerekeye urutonde, mwega muzoja mu biganiro muce bisha na bisha ingene igihugu cohugurwa, kuko Nkurunziza yaragihumiye yaragihumanije. Mwigi ingene abangaye bogaruka mu gihugu cabo, ingene imigambwe yaciwe ubunywenywe yosubira kungwa. Mwigi ingene amaradiyo yahuye n'akaje karamana yovyugwa. Mwigire hamwe ingene mwotosora ishusho y'igihugu mu makungu, uko amakungu uvuze Uburundi utimyoja arabahirya canke agacira imoto. Bitayeko mwigire hamwe muhanahana ivyumviro, mutora azorongora ico kiringo c'imfata kibanza. Muhitemwo indongozi zifise ijambo, atari za zindi zizoba zije gushitura izo ziragiye. Zimwe zo kwibagiza abarundi akahitiye, bose hamwe bagira bati harabaye intwaro y'umumenja iragatemba. Nimuruduke cyangwa mukore ku bishobisho, nimuje muri kakani ngo ntuzeya arazobereye bya politike none naza tware imfata kibanza. Ashobora kuba azobereye ariko ari imbura kimazi. Bibaho hikamwe ufise ubucafu buke kuko nta vy'amavyera ngo de. Indongozi zikenewe nizoza zikorera abanyagihugu bo bazitoye, kandi si ku rwego rw'umukuru w'igihugu gusa, nukuva kuri ba nyumba 10. Mbega muzicaye ibiganiro muzoveyo muvuganye ingene mwohamba amacakubiri y'amoko. Nkurunziza ariko arabiba mu Barundi inyuma y'imyaka itari mike bemeye kubana batajyana n'ikinuma. Mwemere mureke kudeha kujya muyobe ashaka guhonya abatutsi n'urubyaro rwabo.
mureke kudeha k'umuhutu w'umutima agomba kumubera intambamye muri uwo mugambi icihuta ari ukumumena agahanga bidakozwe uko mureke muzokwitaba ibiganiro muzaba muriko muhekera ku nyonzo canke muriko mukangariza kugwiri mbega muzovyitaba muzoveyo muvuganye umwanya ikiringo mfata kibanza kizomara imbere yo gutunganya amatora n'ingene rero amatora azokogwa ikintu mutocisha no mu kanwa kandi ahamurahagabira nimuzorogwe ngo muganire ku bijanye n'ingene inkuru nziza yova mu kaga yitayemwo ngo muhave munaremerwa n'abahagarariye ibikorwa ngo mumwemerere ikigongwe amnesty nta kigongwe akwiye kumara imihingo y'isi yangara azotogwe n'abagazura akwiye ko rizuka ry'abapfuye rimusimba ibiganiro ego cane ni inkingi y'umwumvikano y'abaganira bakwije mu mutwe wose ku by'uburundi biragoye uruhande rumwe rw'abaganira ni bazima ku rundi ruhande n'amadayimoni yigendera aho bigeze biragoye gutahura ko Petero Nkurunziza nabo bacuditse atari dayimoni ko bimeze uko rero nihategurwe n'akandi kantu kumutse gakorerwa izo dayimoni nama nabivuze ndabisubiramo hariho ururimi Nkurunziza atahura neza n'ururimi rw'inguvu n'urusoro navyo ibiganiro nibaza ko naho abirota atabirotora nta vyasiho ko niruze Nkurunziza ni ukurondera ingene yokwicwa nta guhekenyanga amajambo nanzira ubusa arapfa hakoreshwa inkoho hakoreshwa akagozi ico cose coshobora kumukuraho agapfa agashikayo hari abavuga ngo apfuye ingana zotikira ego koko ariko ubuho ntiziriko ziratikira ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka uheze yari abarenga 200 mwaraciye mu ishuri harura abazobagaritse mu myaka ashigaje ariko arajaba ngo aratwara mama ngo hamwe apfuye ngo byo cyemera kumwe ko kwandadaye aho abarundi b'ubwoko bumwe baciye biramu badasangiye ubwoko bakarigita ego mugani byamaze imyaka 5 abapfa barapfuye birababaje ariko benshi barasigaye hagiye igute gihiye kiramenwa warakigwaye akaruhuka imisonga agatora n'agatiro noneho abankuru nzize yoza imangana ko na General Adolphe Nshimirimana atakiriho Imana imwakire nta ruhana bigizemwo bajya bose bariko barakiza inganda boca bajoba byambonera kure nazo yitokomoka yoca yiyoberanya igasubira mu ruhongore rw'abantu bazima ibigwanisho zahawe zovyimbira mu kuzimu canke zikabita mu rusizi ntera hamwe nazo zobandanya ziyerera nk'umufa wo kurujo nakaye nivyo zimenyereye kuko abantu b'Imana simba n'ingene Nkurunziza azokomoka bidaciye muri ubwo buryo erega sigari kidadarare avuga ati homba homboka umugano w'abaswahili ati ndagenda mugabo ngenda ntembagaje igihugu tukibure twese nigifa mutima niyumvira n'urubyaro rwiwe kandi yarabyiruye nimwiragize rero wa mugani w'abakurambere uvuga ko akari mu ryinyo ry'indura gakugwayo n'ubuhiri canke yuko ugutwi kw'impene kumva kokeje iyo migani sijeho nayiciye erega ivyashikiye Burundi byabaye nk'inzeduka nawe aravyiteguriye naho Nkurunziza yabiteguye kuva gifata ubutegetsi kandi kigaragara hamwe atagikozwe Nkurunziza aratwariye imanda muri aka kavuyo nyene kuko yarahawe n'inyakuzimu ntagira isoni ntagira ikinya ntagira ibanga mwabe muvuga ngo ndiko ndabika ntakebura gusa ikiberwa n'icumba iterekwa n'ikibona uyu munsi Renape Burundi iribaza nimba leta ya CNDD-FDD itatahura la mission principale de la RPA reka turabire hamwe ikibazo kidasanzwe kiri ku rwego rw'ubutungane maze tugerageze kujanisha n'ivyo duhejeje kubibutsa l'organe judiciaire en tant que tel urashobora gukoreshwa mu gusenya ubutegetsi nyine cubahira ati abandi bakambwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kuburaho muri iki gihugu butegwa n'abacamanza aha muri ko muravuga ngo sivyo quand il n'y a pas de justice publique il y a justice privée iyo ata mucamanza ariho baragwicira genda musome déclaration universelle des droits de l'homme ya ONU considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Abene gihugu twovuga tutubutuga twigirira ubucamanza bwanyu mwese ni mwotaha imiliyoni 11 zibakondane para abantu badashika n'imihumbi n'ijana
ngira murabitahura. Uyu munsi turi mu 2021 turafise hafi imyaka 6 ngo hatunganywe yandi matora. Reka dufate ko aka karenganyo nyine cubahiro ariko arabona akaretse kakabandanya kugeza mu mwaka wa 2027. Muribaza ko uwarenganijwe CNDD-FDD yo kwiyamamaza mu barire. Nankeka ko hari meze invisible ziriko zikorana n'ubutungane mu kurenganya bene gihugu kugeza naho ba developer haine contre le pouvoir CNDD-FDD gutyo ideologie anti CNDD-FDD yore kubinjizamwo kugeza 2027 aho ntibazigwa baratsa. Injustice sociale kenshi itera intambara mu gihugu kuko nibuke ko mu mateka y'u Burundi injustice no yamye b'inkwezi y'amarere sunuvuma populaire ntisubizwe inyuma kandi yabene gihugu bashegeshwe nta urinda kwabwiza ikibereye kuri bo bonyene baribwiriza. Mucamwibuke vyabaye 1993 bajeje kugandagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abene gihugu. Renape Burundi n'igiki ihanura umukuru w'igihugu trop de démocratie tue la démocratie. Mutation ntizikwiye wagaragaye ko yaciye urubanza nabi nasezererwe mu kazi. Uburyo abashomeri ni benshi cyane. Iyo ukoze ikosha inshuro nyinshi ntiriguhitane wamawibaza ko ryahindutse ukuri. Uwo ni Domunezera bivuga. Mu kurangiza message twoha abacamanza nuko bakwiye kumenya ko iyo igihugu gifise abiza benshi batagira akazi sicoroshe ko urubanza kuvyumva uko le monde extérieur haraho usanga bagusumvya gutahura ivyo ukora uko benshi babuze amahirwe gusa yo kuronka ico kibanzo urimo. Sino washika usanga babikoze neza gusumvya uko bikora. Ikibwirwa n'icumva nacerekwa n'ikibona. Domunezero niwe mwaye muteramanye na Gahwane. Abanegere baragenda mw'abantu mwe aragenda kwa tekitiki tunyabura ka tekitiki tatabo kwarande